munsi reka dusangirire ijambo riri mu ngoma ya kabiri igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Salomo asaba ubwenge. Mw'iyo misi Salomo yagiye ku musozi agiye gusenga aho babariza Imana canke ngo ico kibanza bagikoresha mu gusiguza Imana, kwari ugusenga mu yandi majambo. Niho batanga ibimazi, niho bonsereza ibimazi, hanyuma yasenze niko guca aja kwiruhukira araryama. Amaze kuryama ngo Imana iramwiyereka, imwiyereka mu nzozi aho hari mw'ijoro, ngo iramubarira iti nsaba ico ugomba kandi ndakiguha. Rero ni danje uhuye n'Imana ikakubwira iti nsaba ico ugomba. Kino gihe harabaho hava bayibwira ati jewe ndakeneye agafaranga, ndakeneye akadorare, ndakeneye itongo, ndakeneye unkubite parisera, jewe ndakeneye umpe imodoka kabisa, ndakeneye umpe ubutunzi. Harabaho hava babivuga uko. Salomo ati warahaye ubutware papa Dawidi kandi naramusubiriye. Ati rero ico no gusaba ndagusavye umpa ubwenge no gutahura kugira ngo menye iyo bija niyo biva muri aba bantu. Ati none ninde yoshobora gucira imanza ziroranye aba bantu bangana n'ukuntu ari hanga rihambaye. Iti ivyo ko ari byo biri mu mutima wawe, ukaba utansavye ubutunzi, ukaba utansavye kwica canke kumara abansi bawe, ukaba utansavye ibintu canke icubahiro canke usabe kuramba, ariko ukaba ushoboye kwisabira ubwenge no gutahura kugira ngo ushobore gucira imanza zibereye abantu nakuzeje ngo baganze, nuko ubwenge no gutahura urabihawe. Kandi nzoguha n'ubutunzi n'ibintu n'icubahiro. Iti kandi nta muntu mu babayeho bigeze bagira ibintu nk'ivyo, kandi nta n'uwuzobaho azoba afise nk'ivyo. Iki kintu rero ni ikintu gikomeye cane. Iki kintu Salomo yasavye ni ikintu atari abantu benshi bogisaba. Guhura n'Imana akayisaba ubwenge no gutahura. Hari abandi boyisaba nka vya bindi vyose nahereyeko. Ariko murumva yuko vyose bihagaze mu bwenge Imana itanga. Imana iragira iti kusavye ivyo, kusavye gucira abantu nakuzeje imanza ziroranye, ngomba nce ndaguha n'ibindi vyose, ubutunzi, icubahiro, ibintu vyose. Imana yararyohewe, Imana yarabaye motive n'iki gisabo ca Salomo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yonyene n'ubutungane. Imana irakunda abantu batunganye. Imana irakunda ibintu bitunganye. Imana ikunda ubutungane. Tuma Bibiliya ivuga ngo umwami akomeresha igihugu ubutungane, ngo nayo uwurya ingurire aragitembagaza. Iri gihugu kitarimwo ubutungane ndakwereka igihugu ca mbere gikenye kw'isi. Mbwira igihugu kirimwo ubutungane ndakwereke igihugu kiri mu vya mbere bitunze kw'isi. Nariko ndaraba ubunyene icegeranyo c'umwaka w'ibihumbi 2024. Icegeranyo c'ibihugu 10 vya mbere binezerewe kw'isi. Abanyagihugu banezerewe, abanyagihugu babayeho mu munezero. Voilà. Ivyo bihugu ni 10 bavyerekanye. Igihugu ca mbere ni igihugu ca Finland. Igihugu ca kabiri ni ca gihugu ca Denmark mperuka gukora kw'icigwa.
igihugu kira gatatu ni Iceland, igihugu kigira kane ni Sweden, igihugu kira gatanu ni Israel, igihugu kira gatandatu ni Pays-Bas canke Ubuholandi, igihugu kigira ndwi ni Norvege, igihugu kigira munani ni Luxembourg yarasubiye inyuma, igihugu kigira 9 ni Swiss, igihugu kigira 10 ari naco ca nyuma kuri iyi liste ni igihugu ca Australia. Mwahava muvuga muti none Uburundi bwobwo bupanze gute canke buri classe hehe mu bindi bihugu? Naravye mu bindi bihugu vyose ndabura Uburundi, ariko ngerageje kuraba aho bavyanditse ndabona bavuga yuko igihugu c'u Burundi kiza ku mwanya w'140 mu bihugu 152. Bimwe rero mu bituma abantu batanezerwa harimwo ubutungane. Ngomvye kuvuga akarenganyo mu butungane. Kurenganya umuntu izuba riva, murumva namwe yuko ataho vyoca kugira ngo ashobore kunezerwa. Naho umukuru w'igihugu yavuze ngo abarundi barahimbawe, abarundi baranezerewe, ivyo nibaza yuko atari vyo, kuko abantu babura babo ku munsi, bamwe bagatogwa ari biziga, abandi nabo bakanyuruzwa bakabugwa n'irengero. Abantu nk'abo ntako boshobora kunezerwa. Naho biruko twebwe abarundi rero turakwiye gusaba Imana ubwenge no gutahura nk'uko Salomo yabigize, kandi Imana ikamuha n'ubutunzi bwinshi aho atawibanganije kandi atanuwo bazonganya. Kubera iki Imana yamuhaye ivyo vyose? Yamuhaye ivyo kubera yasavye ubwenge no gutahura kugira ngo ashobore gutunganiriza abanyisirayeli, kugira ngo ashobore kubacira imanza zibereye. Kino gihe hari akarenganyo kenshi cane mu gihugu c'u Burundi. Ibiturire vyariraye. Umuntu akurusha inguvu n'amahera niwe aje imbere canke niwe aronka ico arondera. Umva rero mu masengesho yacu ko abarundi dukwiye gusaba Imana ubwenge, Imana ikatwihishurira, ikatwereka ico dukwiye gukora kugira ngo tuve mu bibazo dusanzwe turimo. Dufise ibibazo vyinshi, ibibazo vy'umurundo, turakwiye gusaba Imana inema y'ubwitonzi, voila, ubwenge hamwe no gutahura. Imana rero iduhe abarongozi bakunda ubutungane, abarongozi bita ku rutare kugira ngo ubutungane bushinge imizi mu gihugu c'u Burundi. Dusaba Imana rero iduhe nk'ubu bwenge canke iduhe ivyiyumviro vyo gutuma ubutungane busasagara mu Burundi, vyo gutuma amahoro asasagara mu Burundi, vyo gutuma iterambere rirangwa mu Burundi. Mvuze ibi nuko Imana yadusezeranye iti nihagira umwe muri mwebwe abona adakwije ubwenge, adafise ubwenge bukwiye, nabunsabe jewe Uhoraho ndamuha ubwenge butagira gahonzi. Tukabisanga muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 5. Ntidutegwe n'isoni rero tuyisabe ubwenge bwo gutahura kugira ngo idufashe dushobore gukuraho akarenganyo keze mu gihugu c'u Burundi, mbere ari nako kariko kariganzira ibisata vyose. Saba Imana rero iduhe ubwenge nk'ubwa Salomo. Imana nibahezagire mwebwe mwese mushoboye gukwirikirana iri jambo ry'Imana. Reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze wa munezero Satani yatunyaga. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.